Patient Lome kuri ki munenga bise mutazi ndamusiga nibiki nabakoreye Mvuto uricaye uratekereje hamwe n'umugore wawe ino twebwe umuryango uragukeneye wahisemo kuduta kugira ngo ugumane n'umugore wawe hama tuje dufise nk'abafise umutahe sindamusiga n'ubundi ntitugusiga kandi ubu nyene uno musi ndashaka yuko ibintu byose ufise nk'itunga umenye ko wabikuye iwacu urashaka kubiduha kandi uno musi nta kimwe dusiga nabigusubiriyemo ataruko naho wemera kwica umugore wawe uco wemera kujana natwe ndiko ndakubwira utemeye kuduha ibyacu byose wemera kwica umugore wawe oya sishobora kwica umufasha wanje sishobora baza ngo jenda bifise nk'umufyina ibaza ngo jenda ko ndafyina nawe ariko arico nanibagiye simbara n'umwanya wo gutakaza umwanya wanje kugira ngo ndabice muri babiri wewe haguruka kwa ndabona uri mwiza uracari muto ariko ndashaka ko iki gikorwa kinkorera ubukiza ubuzima bwawe utamwishe cyangwa uburije munsi ndazica cyangwa ndashaka ko uwewe ukira ndagoye amahirwe yo kubaho Oh my God! Jesus is Lord! Mvuto. Ndazi neza muri abavukanyi bose bari ngaha nta n'umwe yogize umutima ko kurasohora nta byinshi mfise no kubwira cyo wabonye ariko ntabwo bibaza yuko ibyacu tubihewe tugende twereke ibyacu hanyuma ugaruke mu muryango wawe nayo ubundi n'ibiri imbere uzobiba turasubiye kandi kubaha ikaze ndibaza mwabonye turasubiye kandi kubashira gishasha kuri YouTube turashaka gushira gishasha kuri page yacu ya Facebook nimureke kuguma mudukurikirana ndabasabye nukuri please iyi nkosi yo please ndabasabye ndabinginze ndaciye bugufi shikira subscribe gira kuri kajya kanuze akakengeri kugira ngo uzugume uronka bishasha bivuye muri Ishubuja Media nukuri turabishayama